iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda mu rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rumaze gufata umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitabira iburanishwa ryo kuri uyu wa gatatu. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwakiriye ikirego kireba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Professor Christopher Kayumba. Christopher Kayumba araregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwinjiracyaha bwo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ni umukobwa wahoze ari umunyeshuri we muri 2017. Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB Christopher Kayumba, aravuga ko atazi umurega. Nabibasabye RIB nabibasabye barambira ngo ntabwo byemewe n'amategeko, ndababwira niba atari umuhimbano muzamuzane murebe mu maso, kuko ibyo bintu byo bavuga ntabwo ari ibintu njya nkora. Murumva impande zombi muri aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi. Ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wiriweho? Mwiriwe Veniste. Tuyahera kuyavugwa muri Afrika. Leta ya Libya yo mu buseruko ejo ku munsi wa kabiri yarahaye ubutegetsi k'umugaragaro leta nshasha igiye gushira hamwe igihugu catabaguwe n'intambara, kandi ni nayo izoshikana ku matora ico gihugu ategekanijwe mu mpera z'uyu mwaka. Iyi leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza Abdul Hamid Deiba isubiriye leta y'ubumwe yavuye mu mwumvikano yari ifise icicaro i Tripoli hamwe n'iyari ifise icicaro mu ntara ya Cyrenaica kandi itari yemewe n'amakungu. Inyuma y'itangazwa ry'iyo leta ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Emmanuel Macron yaciye avuga ko Ubufaransa bugiye kongera kugurura ambasade yabwo ku murwa mukuru wa Libya mu ndwiza. Iyo ambasade yari isanzwe yugawe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka w'2014. Ibindi bihugu birimwo Misiri hamwe n'izinga rya Malta biramaze gutangaza ko navyo nyene bifise umugambi wo kongera kugurura ambasade i Tripoli. Muri Afrika kandi, perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed arasugerejwe asabwa gushikana igihugu ku mwumvikano wo gutunganya amatora yasibijwe mu kwezi kwa kabiri. Inama y'iminsi ibiri yabegwa n'ico kibazo yarangiye badashitse ku mwumvikano. Leta ya Amerika yasabye abategetsi ba leta nkuru ya Somalia hamwe n'amareta y'intara gukorera hamwe kugira batunganye amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka yari kuba mu kwezi kwa kabiri, ariko yarigijweho kubwo kutumvikana hagati y'abanyepolitike ku itunganywa ryayo. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ivuga ko perezida hamwe na leta nkuru ya Somalia atabubasha bafise bwo gutumako amanama kuko ubutegetsi bwabo bwarangiye mu kwezi guheze. Washington, ijwi ry'Amerika. Muyavugwa mu makungu, igisasu ca bombe caturikiye mu ntara ya Baluchistan iri mu manuko bushira uburengero bwa Pakistan ejo kuwa kabiri cahitanye abantu bashika kuri 4 hamwe n'abandi 13 bakomeretse. Igipolisi cavuze ko ico gisasu cari canyegejwe mu pikipiki yari hanze hafi y'ibiro vya gisirikare mu gisagara ca Chamane. Nta numwe yiyitiriye ico gitero. Abakozi bajejwe gutabara hamwe n'igipolisi bavuze ko cakomerekeje cyane abasivile. Ubwoko bw'ababaruci rimwe na rimwe burakora ibitero ku bajejwe umutekano no ku nyubakwa za leta i Baluchistan. Imihari y'intagondwa yegamiye abatalibani bo muri Pakistani hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu nayo nyene ikunze kuvugwa muri iyo ntara itunze cyane mu butaka bwayo, kandi barakunze kwitirira ibitero nk'ivyo. Ubufaransa, Ubudagi hamwe n'ibindi bihugu vya Buraya byaratumye ko abaserukira Ubushinwa mu bihugu vyabo
ejo ku munsi wa kabiri biyamiriza ibihano Ubushinwa bwafatiye abanyagihugu bavyo. Ni mu gihe Ubushinwa n'Uburaya batavuga rumwe nyuma yaho bagirije Ubushinwa guhungabanya agateka k'inkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uighur. Uwo mwuka mubi wa kidiplomasiya wadutse inyuma yaho ubumwe bwa Buraya, Ubwongereza na Canada ku munsi wa mbere bashiriye ku rutonde rwirabura bane mu bahoze ari abategetsi mu ntara y'Ubushinwa ya Xinjiang. Amerika nayo nyene yarahanye babiri muri abo bategetsi mu kwezi kw'indwi mwaka w'2020. Ubushinwa bwaciye bufatira ibihano abanyaburaya 10 barimwo abashingamateka 5 bo mu nama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya, bubabuza kutazohonyoza ikirenge mu Bushinwa. Raporo yasohowe n'ishiramwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa n'uburimyi FAO hamwe n'ishami rya ONU ryita ku bifungurwa PAM iragabisha ko abantu barenga miliyoni 174 ku isi bahanzwe n'inzara ishobora no kubahitana mu gihe amakungu atohaguruka ngo abafashe. Iyo raporo ivuga ko abari hejuru mu babangamiwe bari mu bice 10 byatohojwe ku isi. Ibihugu biza imbere y'ibindi ni Yemen, Sudani y'umanuko n'uburaruko bwa Nigeria. Umuyobozi wa FAO i Geneve, Dominique Bourgeon, avuga ko bimwe mu byateye iyo nzara birimo intambara hamwe n'ubundi bwoko bw'ubwicanyi, hatibagiwe n'ikiza ca COVID-19. Ibigo vya ONU vyita ku bifungurwa biriko bisaba amakungu gutanga imiliyaridi 5 z'amadolari yo gukinga kugira iyo nzara ntihitane ubuzima bw'abantu. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radio@voa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:15 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahere muri Congo Brazzaville, aho Perezida Denis Sassou Nguesso yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru. Amajwi yatangajwe ejo kuwa kabiri n'umugoroba na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Raymond Zephirin Mbulu. Abakandida 7 nibo bahataniraga uwo mwanya. Sassou Nguesso ufite imyaka 77 yegukanye amajwi 88 n'ibice 57 kw'ijana. Umukurikirani Guy Fabrice Parfait Kolera wabonye amajwi 7 n'ibice 84 kw'ijana, naho abandi bakandida 5 bagabanye ibice 3 kw'ijana bisigaye by'abatoye. Parfait Kolera, umuhungu wa Bernard Kolera wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Congo Brazzaville, yitabye Imana kwa mbere azize indwara ya COVID-19 afite imyaka 61. Perezida Denis Sassou Nguesso amaze imyaka 36 ayobora Congo Brazzaville, igihugu gifite abaturage miliyoni 5. Mu Rwanda, mu rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rumaze gufata umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitabira iburanishwa ryo kuri uyu wa gatatu. Asumuta Kaboyi niwe ukurikirana uru rubanza. Asumuta Kaboyi, wiriweho? Wiriwe neza Venuste. Tubwire uwo mwanzuro umucamanza yawufashe ashingiye ku zihe ngingo? Urakoze. Uyu mwanzuro yawufashe nyuma y'impaka zamaze nk'isaha n'igice cyangwa 2 urubanza rutangiye, aho umuyobozi wa gereza ya Mageragere Rusesabagina afungiyemo yari yatanze raporo igaragaza ko Rusesabagina yanze kwitabira iburanisha ryo kuri uyu wa 24, kandi ubuyobozi bwa gereza bwamuhaye hamagara yatanzwe n'urukiko.
umuyobozi wa gereza yari yandikiye urukiko avuga ati twamuhaye hamagara, twamubwiye ko uyu munsi urukiko rwari rumutegereje ariko yanze kwitabira iburanisha ry'uyu munsi, ndetse yongeraho ko n'amaburanisha yandi azakurikira nayo atazayitabira. Icyo rero nicyo cyakuruye impaka mu rukiko. Umucamanza abaza ubushinjacyaha icyo bubivugaho. Ubushinjacyaha buravuga buti kuba Rusesabagina atitabiriye iburanisha kandi yarahamagawe, yaranavuye hano mu rukiko ubwo yaburanaga ku itariki ya 12 z'uku kwezi, asinyiye itariki y'uyu munsi, ni ikimenyetso simusiga cy'uko yasuzuguye urukiko, mbese ni ikimenyetso cy'uko atabyifuje, yiyambuye amahirwe yo kuguma mu rubanza aregwamo, ko rero bitagomba gukuraho icyemezo cy'uko urubanza rwakomeza rukaburanishwa. Amategeko y'u Rwanda ateganya iki iyo umuntu yanze kwitaba urukiko bizwi neza aho aherereye, atari uko bamushatse ngo bamubure ngo bazamukatira adahari? Babigarutseho yaba ari ubushinjacyaha ndetse n'urukiko mu mwanzuro rwafashe, n'abandi baburanyi bari muri uru rubanza abavoka babigarutseho. Iyo umuntu yanze kwitabira iburanisha kandi yaratumiwe mu buryo bwemewe n'amategeko, inyandiko zaramugezeho, ari nabyo byavuyemo uyu mwanzuro, bivuga ko urubanza rukomeza. Bavuze n'izindi manza zaburanishijwe mu Rwanda ndetse n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rw'abantu banze kwitabira amaburanisha kandi bayamenyeshejwe ariko ntibibuze ko urubanza rukomeza. Bavuze nk'urubanza rwa Lewo Mugesera yivanye mu rukiko ariko aza kuzarugarukamo nyuma. Arusha batanze urugero rwa ririya tsinda itsinda ryarimo Ngeze Hasani na Jean Bosco barayagwiza yivanye mu rubanza ariko bitabujije urukiko ko rukomeza urubanza ndetse rukarusoza. Rero bavuga bati na Rusesabagina nubwo yakwivana mu rubanza kandi yarabimenyeshejwe iburanisha ko rizabaho, urubanza ruzakomeza kugeza igihe imyanzuro izafatirwa, ndetse urukiko runongeraho gusa ko rwo ruzajya rukomeza rukamutumira nubwo atakwitabira, ndetse rukamubwira n'aho iburanisha rigeze nubwo atakwitabira, ariko ruravuga ko aramutse ageze hagati agashaka gukomeza kuza mu rubanza nabwo abyemerewe mu gihe urubanza rutarapfundikirwa. None se kuba Rusesabagina atari muri uru rubanza, abifuzaga ko rwakwihuta, ndashaka kuvuga abo bareganwa, bo babyakiriye bate? Ntabwo bigeze bavuga ngo turabyishimiye cyangwa ikindi, gusa icyabafashije nuko urubanza rwakomeje. Nk'ubu tuvugana nsohotse mu kanya mu rukiko, Sankara Karisti arimo kuburana n'umwunganizi we, ubona ko urubanza rurimo kwihuta, barimo kwisobanura ku byaha barezwe n'ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane. Urakoze nawe Venusi. Tukiri ku Rwanda, Professor Christopher Kayumba uherutse gushinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy, umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda, kuri wa kabiri yitabye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Araregwa gushaka gufata umukobwa yigishaga ku ngufu, dore uko umuvugizi wa RIB Thierry Murangira abisobanura. Christopher Kayumba araregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwinjiracyaha bwo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Uwo undi muvuga ni mu ntoki, ni umugabo cyangwa se ni umugore? Ni umukobwa wahoze ari umunyeshuri we muri 2017 aho yagerageje gushaka kumusambanya ku gahato. 2017. None kuki ikirego mukizanye ubu muri 2021 kandi mwari musanzwe mukizi kuva muri 2017? Oya, ikirego twacyakiriye mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, kizanywe n'uwo mudamu arega Kayumba ibyo byaha bibiri twavuze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bwaracyakiriye rutangira iperereza. Uyu munsi rero akaba yahamagajwe kugira ngo abazwe kuri ibyo birego bimuvugwaho. Ariko kuba Christopher Kayumba ahamagajwe na RIB ubu ngubu, hatarashira iminsi mikeya ashinze ishyaka, nta sano bifitanye no kuba yinjiye muri politiki? Oya, nta sano bifitanye, ntaryo rwose, kuko iki kirego nk'uko nabikubwiye cyatanzwe mbere y'uko Kayumba atangaza ko yashyizeho n'iryo shyaka. Venuste, nubwo ikirego nabwo cyaba cyaranatanzwe nyuma yo gutangaza ko yashinze iryo shyaka, RIB nk'urwego rw'ubugenzacyaha rwigenga
rushinzwe iperereza ntabwo byari kutubuza gukurikirana icyo cyaha, kuko RIB ikurikirana ibyaha byose ititaye kuri stati y'uregwa uwo yaba ari we wese, yakwishingikiriza political party cyangwa ishyaka yababarizwamo cyangwa se umwuga we uwo ari wo wose. Bipfa kuba hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu hari aho ahuriye n'icyo cyaha, ibimenyetso ntashidikanywaho bigaragaza ko umuntu yaba yarakoze icyaha. Hari undi munyamuryango w'ishyaka Christopher Kayumba aheruka gushinga, uwitwa Jean Bosco Nkusi, uwo nguwo nawe yatawe muri yombi ku cyumweru. Ibyaha bakurikiranyweho bihuriye he? Ni uko bari mu ishyaka rimwe? Icyaha Kayumba akurikiranyweho n'icyo Nkusi akurikiranyweho nta sano bifitanye, n'ibyaha bibiri bitandukanye byakozwe mu bihe bitandukanye. Uyu witwa Jean Bosco Nkusi akurikiranyweho icyaha cy'ubujura bukoreshejwe kiboko ndetse no kwiyitirira urwego rw'umwuga. Itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, RIB yakiriye umucuruzi waregaga ko hari abantu 6 atabashije kumenya bamusanze ku kazi ke itariki 2 z'ukwa gatatu, aho acururiza ibitanda mu Gakinjiro mu murenge wa Gisozi. Abo bantu bitaga ko ari abakozi ba Rwanda Revenue Authority, bitaga ko ari abapolisi. Ni abantu baje mu modoka 2 zitandukanye, 3 baza mu modoka imwe, abandi 3 baza mu yindi. Baza rero batera uwo mugabo ubwoba, bamubwira ko atishyura imisoro, bamuhatira kwinjira mu modoka, bamwiriza mu modoka, bamwambika ndetse n'amapingu, bamwiriza mu mujyi wa Kigali, bamusaba ndetse amafaranga menshi ngo kugira ngo business ye batayifunga cyangwa ngo bamugirire nabi. Rero uwo mugabo yaje kubaha 1 miliyoni yari afite kuri mobile money, amaze kuyabaha baramurekura. Umunsi ukurikiyeho uwo mugabo yaje gutanga ikirego, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruragikurikirana. Ku ikubitiro hafatwa abantu 3 aribo Muhire Theogene, Mugwaneza Ismael, Kabayabaya François. Bamaze gufatwa, uyu Nkusi rero nawe Jean Bosco aza afatwa itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu. Yarashakishwaga, yagumyaga yihisha kuko yarazi ko bagenzi be bamwe bafashwe. Ubu ngubu hakaba hagishakishwa abandi 2 kuko bose bari 6. Rero ibyaha akurikiranyweho we na Kayumba ntaho bihuriye, ni ibyaha byakozwe mu bihe bibiri bitandukanye bidafitanye isano. Christopher Kayumba we muracyamufite cyangwa se mwamurekuye arataha ariwe? Ku buryo yabajijwe, amaze kubazwa arataha, ku buryo uwamushaka yamubona akamubwira uburyo yageze muri RIB. Yabasubiza ndumva yabasubiza kuko we yabajijwe arataha nta kindi. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Ibyo birego Professor Christopher Kayumba abivugaho iki? Tumwumve. Ibyo byaha icyo nabivugaho ni nicyo nabwiye RIB. Ibyo byaha ni propaganda, ndetse propaganda iciriritse no gusebanya. Nta kindi nabivugaho ukwiye kuvuga yuko ari ugusebanya na propaganda iciriritse. Ariko se wavuga ute ko ari ibyaha bya propaganda iciriritse mu gihe ari ibyaha bivugwa ko ari ibyo gufata umuntu ku ngufu? Impamvu mvuga yuko ari propaganda iciriritse ni impamvu 3. Iya mbere, umuntu bavuga yuko yafashwe ku ngufu ntabwo bamuvuga, ntabwo arigaragaza. Bavuga ko yari umunyeshuri wanjye, ntabwo nakwibuka amazina y'abanyeshuri bose bo nigishije, maze imyaka 18 nigisha kuri kaminuza, ntabwo namenya amazina y'abanyeshuri bose nanyuzemo. Cya kabiri, bivuga ko ari propaganda. Uyu mukobwa atangaza ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze yuko ngo byabaye muri 2017. Hanyuma kubitangaza, uyu mukobwa yibutse kubitangaza, akababaro ke yibutse kukagaragaza umunsi umwe tumaze gutangaza ko twatangiye ishyaka rya politike riharanira guteza demokarasi mu gihugu. Ibyo rero namwe mwabyibazaho. Icyanyuma
ntabwo ari jyewe jyenyine tumaze gutangaza iryo shyaka ryacu, ntabwo ari jyewe jyenyine bahimbiye ibyaha. N'ushinzwe ibyo bita mu cyongereza mobilization, ubukangurambaga mu ishyaka ryacu, nawe ku cyumweru baramufashe bavuga yuko bamenye yuko ngo ari umujura. Urumva rero uruhurirane rw'ibyo byaha ni ibintu rwose hano bisanzwe, niyo mpamvu uvuga ko ari propaganda iciriritse kandi imenyerewe. Ariko iryo fatwa rya Jean Bosco Nkusi naribajije umuvugizi wa RIB, ambwira ko ntaho bihuriye, ko ahubwo yari amaze iminsi ashakishwa kubera ikibazo cy'ubujura yari akurikiranyweho. Umuvugizi wa RIB nk'uko abavugizi b'ibigo byose babaho, nta impamvu bamuhemba, ntabwo bamuhemba kuvugira abandi, avuga ibyo ikigo cyamubwiye kuvuga. Ntabwo rero yari kukubwira yuko batamaze iminsi bamushaka hanyuma se ngo bari baramuburiye, yari yaragiye mu bihugu by'amahanga. Tuvuge noneho ku bibazo wabarijwe muri RIB, mu kanya wambwiraga ko ukorega utamuzi. Bambwiraga amazina, ariko urabona agiye maze imyaka 18 nigisha kuri kaminuza, abanyeshuri maze kwigisha ni abanyeshuri ibihumbi, ntabwo nakwibuka amazina y'abanyeshuri. Nababwiye ahubwo muzamuzane, niba hari, niba atari umuhimbano muzamuzane murebe, niba ariho kuko bazamuzane. Naho kumbwira ngo nibuka abanyeshuri nigishije, urumva se umuntu umaze kwigisha abana ibihumbi mu ishuri rimwe, hari nubwo haba harimo abanyeshuri 100. Ubwo se abanyeshuri 100 wamenya amazina yabo ari ayahe? Ni ukuvuga ko baramutse bamuzanye witeguye guhura nawe? Nabibasabye, RIB nabibasabye, barambwira ngo ntabwo byemewe n'amategeko. Ndababwira niba atari umuhimbano muzamuzane murebe mu maso, kuko ibyo bintu byo bavuga ntabwo ari ibintu njya nkora. Tuzi neza yuko ari ugusebanya na propaganda, kubera yuko twatangije ibyo leta idashaka. Ibazwa ryarangiye cyangwa se ubugenzacyaha buracyakomeza? Kubera yuko atari jyewe witumira, ntabwo namenya niba gutumirwa kwanjye kwarangiye, ariko nibongera kuntumira, kubera yuko ndi umunyarwanda kundi yubahirizwa ry'amategeko, nibongera kuntumira nzitaba. Christopher Kayumba, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Mwakoze cyane namwe kuduhamagara tukaganira. Bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ejo yahuye n'abakuru b'imitwe ya politiki yemewe muri icyo gihugu mu rwego rwo kugerageza kurangiza ibibazo byo kutihanganirana ku badasangiye ibitekerezo bya politiki. Inkuru irambuye, Pierre Claver Niyonkuru. Imigambwe irenga 30 yemewe n'amategeko mu Burundi niyo yitavye inama igihuza n'ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu yabereye Bugarama mu ntara ya Muramvya kuri uyu wa kabiri. Intumbero yayo niyo kuyaga ingene imigambwe yoterera mu iterambere ry'igihugu inyuma y'amatora yabaye ku mwaka uheze, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca. Kuganira n'abegwa n'ivyerekeye igihugu bose igiye kuba ingendo ya misi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo. Kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukaba ari wose kandi atari ko vyahora. Nico gituma uyu munsi duhamagarira
abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa, ariko avyara imigambi y'iterambere, hanyuma mube aba mbere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro. Abitavye iyo nama barashima kandi barahuriza ko igikenewe ari ukugwanya ukutihanganiranira mu vya politike biranga abanywanyi b'imigambwe. Gabriel Banza Witonde atwara umugambwe APDR. Tugashima cyane rero ko umushikiranganji Muragishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cobandanya, hako imigambwe iguma irabana ayingwe, bigaca bituma ingorane zose zigira gute zitorerwa umuti, tukaza turaterera leta ibiriko iratwara, ibigenda neza tukabyivuga, ibitagenda neza navyo tukerekana kandi tugatanga n'umuti. Intererano zacu bakazikorerako kandi bakabona ko imigambo atari abansi b'igihugu. Izo turyohera rero mu gihe twoshikira igihugu ciyubashe, abenegihugu bateye imbere. Ku rundi ruhande ariko umugambi SNL utavuga rumwe na leta nawe nyene witavye iyo nama utangazwa nuko ibivuye muri bene ivyo biganiro bitaja mu ngiro. Ku bwa Aime Magera, umuvugizi wa Gatongwasa atwara uwo mugambwe watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora aheruka, abanywanyi bawo ntibasiba guhohoterwa, akagiriza abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugira barekura abantu bafunzwe, kugira ngo bahimirize imbonerakure zireke gutoteza abantu, kugira ngo bahimirize imbonerakure zireke kutwononera amapermanence. Nta nama z'imigambo zazikenewe. Abantu bafunzwe ni benshi, bagafungwa imbere y'ayo matora no muri ayo matora nyene. Ubushikiranganji buraba abanyepolitike bubona ko umuti ari uko ico kiyago hagati y'abanyepolitike badasanga ivyiyumviro coshinga imizi gushika ku mitumba. Ni muri iyo ntumbero nyene dusavye ko ibiganiro vyari bisanzwe hagati y'abarongoye intwaro n'abarongoye imigambwe ku nzego zo hasi vyobandanya, maze abarongoye imigambwe bunganire bimwe biboneka ababijejwe kugira ngo abenegihugu barushirizeho kwitaba ibikorwa vy'iterambere mu makoperative no mu yandi mashirahamwe. Ntihagire uwigira sindabibazwa. Yamara umugambi SNL wowo usaba ko hoba ibiganiro bihuza impande zibiri, umugambi uri ku butegetsi n'iyegamiye hamwe n'abatavuga rumwe na leta gusa. Twibaza yuko kugira igihugu c'Uburundi gikire nuko hatunganwa ibiganiro. Ibyo biganiro rero bikaba birimwo imigambwe ifise abanyagihugu, imigambo abanyagihugu bitore nabo bishize ku butegetsi, hakaba rero n'ababumviriza n'ababahuza, abarozi mpuzamakungu, bakaganira kugira ngo intwaro rusangi isubire mu maboko y'abanyagihugu, tuve mu ndizo njyane nayo ibindi no guta umwanya kugira ngo bahe amaso amakungu bahenda abanyagihugu. Ico kiyago ca politike citaguye kandi n'abandi banyepolitike nk'abahoze batwara igihugu Domitiano Ndayizeye na Silvestre Ntibantunganya. Bitegekanijwe ko abo banyepolitike bashira habona urupapuro rw'inzira feuille de route rw'ivyo biyemeje gukora n'ingene bazobishira mu ngiro. Ikiyago nk'ico ca politike caheruka kubera mu ntara ya Ngozi mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Mu Rwanda, urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwafashe umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina nubwo yanze kwitabira iburanishwa ryo kuri uyu wa gatatu. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwakiriye ikirego kiriho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Professor Christopher Kayumba uregwa gushaka gufata umukobwa ku ngufu. Kayumba avuga ko umurega atamuzi akifuza kumubona. Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru, yegukanye amajwi 88.57 w'umukurikira Guy Fabrice Parfait Kolera yabonye amajwi 7.84%, naho abandi batanu bagabanye ibice bitatu bisigaye by'abatoye. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubere ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbibutse ko hashize iminsi 83 umwaka utangiye, hasigaye iminsi 282 kugira ngo dusoze umwaka. Mbifurije amahoro kandi mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.